Nta rukundo rw'ukuri rugisigaye. Urukundo nyakuri rurababaza gusumba ingwara. Ayo ni amwe mu majambo abantu benshi bakunze kuvuga. Ariko naho biri uko, hari n'abandi bemera yuko urukundo nyarwo rubaho, naho rwama rurushwa no kwikunda, ishari canke ivyiyumviro vya bamwe bamwe. None urukundo nyakuri rurabaho koko? Mu isi yuzuye ukwikunda, ishari, inzigo hamwe n'ibindi. Nitwa Ingabire Steve, ikiganiro n'inzira y'ubwenge. Reka twifashishe inkuru atari umuyaga. Inkuru yamamaye cane y'uwo bita Romeo na Juliet. Inkuru yanditswe n'umugabo w'umwongereza William Shakespeare. Romeo na Juliet rwarugwaruka ruri hagati y'imyaka 13 na 17. Aba bana bose uko ari babiri bavuga mu gisagara citwa Verona mu gihugu c'Ubutaliyano, ndetse bavuka mu miryango ibiri yabaswe n'urwanko hamwe n'intambara. Romeo yari umwana yavuka mu muryango w'abo bita Abamontage. Juliet nawe yavuka mu muryango w'abo bita Capulet. Iyi miryango ibiri y'aba bana yankana urunuka, igashaka kuzana intambara hamwe n'ibitutsi. Mbega ko ku rukundo rurashobora gutsinda amacakubiri? Rwoshobora kurenga ku myumvire y'abavyeyi hamwe n'inyungu zabo, mukaguma mwikundaniye ndetse mukazona abantu? Ibi tubisanga mu kiganiro Inzira y'Ubwenge. Aha ni kuri HP Menya. Kora subscribe. Nitwa Ingabire Steve. Inkuru y'uno mwanditsi w'umwongereza William Shakespeare ivuga yuko Romeo na Juliet batanguye kubonana ubwa mbere mu kirori cabereye Capulet. Bano bana maze batangura kwiyumvanamwo, batangura ubuzima bw'urukundo. Aba bana uko ari babiri ntabwo bigeze boroherwa, kuko umuryango wa Juliet bashaka gushingira Juliet ku mukire, ariko Juliet ku ruhande rwiwe yikundira Romeo, kandi yarumva yuko atawundi yoza musumbira Romeo. Romeo na Juliet bagumye bikundanira, ndetse bagumana ubutwari hamwe no kudahemukiranira, naho imiryango yabo atabwo yari kiravyumva kumwe. Aba bana uko ari babiri bakomeje kwikundanira mu kinyegero, maze niko bashaka umupatiri yitwa Lawrence, maze arabahezagira. Maze kubahezagira nahone ntabwo vyoroshe. Wewe umupatiri catumye n'abahezagira yarabona yuko ubukwe bw'aba bana babiri bushobora kugabanya urwanko ruri hagati y'ino miryango ibiri y'aba bana. Bano bana ntabwo bigeze boroherwa nubwo bari bakundanye urukundo rw'ukuri. Juliet harageze igihe baramujana kumunyegeza, maze baca bamuha utuntu tumusinziriza. Rero Romeo amaze kuza kumuraba aca asanga Juliet arasinziriye. Ubwo nyene akibibona aca yibaza yuko yaboba yapfuye, niko kuja afata inkota arisogota, hanyuma aracikana. Niho rero mu nyuma nawe Juliet amaze kwikangura yaciye asanga Romeo yapfuye, nawe yaciye abona kwiyica. Inkuru ya Romeo na Juliet iratwigisha yuko urukundo nyakuri rugira ubutwari bwo kwihanganira no kurengera inzitizi zose. Ariko kandi ino nkuru iratwibutsa yuko ubwenge bwacu bugomba kuyobora amarangamutima, kubera ko kutarindira, kutaganira no gufata imyanzuro yihuse bishobora gusenyura ibintu vyiza. Uwukunda mubwira ukuri, mubane mu muco, kandi imbere yo gufata icemezo gikomeye baza umutima wawe, ariko wumve n'ubwenge bwawe. Nitwa Ingabire Steve, cyari ikiganiro Inzira y'Ubwenge. Kora subscribe, hanyuma
mudusangize n'ivyiyumviro byanyu muri commentaire. Murakoze cyane. menyesha n'abantu aho bamenye inzira y'ubwenge. menyesha n'abantu aho bamenye